ni Debora avuye kuvuga. Mama wiwe mwarabyumvishe, nibaza yuko umuntu wese ukuze ataya ayo makuru yose yamenye. Yagize ikibazo ahura n'abanzi, niko novuga, buryo umuntu wese ushaka kukugirira nabi abari umwanzi wawe. Ahura n'abanzi atiteguye, baramutegamira ahantu, baramukubita. Yavuze bukeya ariko bamugiriye nabi cyane bikomeye. Ibaze guhura n'abagabo batatu cyangwa se abasore batatu, abasore gabimbaraga bajya biwacu baruguru, apanaga babahangaha bakiwe n'izuba n'icuye. Baramufata, baramutsinda hasi, baramukubita. Imana iramurinda ntibamwambura ubuzima bwiwe. Imana ishimwe. Shimiye Imana yamukuye aho hantu. Ikigira kabiri, nawe ubwiwe ku giti ciwe ndamushimiye. Jewe iyo baje kumwica nari nsa nubuza abantu babiri. Nyina uruhande rumwe ni mubyara wanje direct, ise ni Muyomba. Urundi ruhande ni umugore wa mukuru wanje. Aho mvuze nti ndamushimiye ubwiwe ni umuntu w'intwari. Ibaze gufatwa n'abantu batatu bakagukubita ariko utiteguye, nawe kagira ubutwari bwo kugira uwo ufata muri babandi, ukamufata ukamugumana kugeza baje kugutabara bagasanga uramufite, bakamujana mu butungane. Ndamushimiye cyane. Hariyo batarabimenye, yaramufashe n'ubu ngubu baramufite. Babiri baracitse, undi umwe baramufite. Aho naramushimiye. Haribe n'abagabo, hari abagabo batokora ibyo ngibyo. Njewe ngira ubwoba bokanga za sino hagarara. Mukurangiza, shimiye Imana yamuhaye tike. Famiye bamuhaye tike. Urabona ni Surugenzi yateguye. Bamuhaye tike, baramufasha aronka indege. Kuko nti ariko yiyambika ni huzu bariko barinda kumwambika. Aronka itike, aronka n'indege byihuta. Ubungubu ari Kigali. Ashitse Kigali baramucisha mu bipimo bishoboka, basanga agufwa ryacitse, yarangiritse gusa nyine umubiri, ariko bamubwiye ko amagufwa atacitse. Rero tubishimiye Imana, Imana ishimwe. Umusaraba